uyu w'Imana igenekerezo rya 23 Rusama mwaka wa 2021 abakristo bo kwisi yose bahimbaje umunsi mukuru wa Pentecote aho bibuka umuzo wa mutima mweranda. Urongoye inama nshinga amateka y'u Burundi Daniel Gerazi Ndabirabe ari kumwe n'umushikiranganje ajejwe uburimyi ubworozi hamwe n'ibidukikije bahimbarije uwo munsi mukuru wa Pentecote muri paroisse yitiriwe Kristo Umwami yo mu Kayanza. Musigoro yiwe Rino Ndayiragije umusaserodoti yarongoye iyo nkuka ya misa yamenyesheje abakristo baraho mutima mweranda wariwe. Mutima mweranda rero ni nguvu zibeshaho kandi zigakoresha uwumufise akabazi neza kandi yumva ko ari wamubeshejeho. Mutima mweranda ni isoko ry'ubuzima bw'umutima bw'uwemera, uwo wese ayemera kugenzwa n'Imana araheza akamuronka kandi akamuronka umurava. Yagiriye ko anababwira ibikorwa biva kuri mutima mweranda. Ndababwira ibikorwa biva kuri mutima: urukundo, akanyamuneza, amahoro amwe Yesu yasabira abantu ku mutima, ukwiyumanganya, ubukundanyi, ubuntu, ukwemera, ukugenza buhoro no kwiyumanganya. Nico gituma mbere Paulo mweranda adutumirira nkuko twabisirikanye kuva mu ntango z'inkuka y'imisa kwica kamere yacu, kuko nitujana mu bicumuro igacitubuza amahoro yo ku mutima. Guco rero niyo tuzogenzwa na mutima, kuko ibikorwa by'umubiri bitujana mu gicumuro kandi bikatugira abaja b'ibintu byo ngaha ku isi, kandi Yesu yama yatubwiye ko tutarabisi. Ariko ko hari nibindi biva kuri kamere y'umubiri ari navyo bikwegera abantu mu bicumuro, kandi ivyo byose ni bicumuro. Ndabibibutsa bavukanye, yatubwiye ivyiyumviro bibi: ubwicanyi, ubusambanyi, ubuhumbu, ubusuma, ibinyoma, ugutyoza Imana, ubunibuni, ububisha, ubuhemu, ibiterasoni, ukurabana ribi no kwishira hejuru, mbere hamwe no kujujuta. Ibi byose ushaka kubizirikana neza yoheza agasoma mu njiri ya Mariko mu kigabane c'indwi kuva ku murongo wa 14 gushika ku murongo wa 23, no mu njiri ya Matayo mu kigabane ca 15 ku murongo wa 19. Paulo mweranda nawe aca dusigurira yuko ivyo byose ari bicumuro bifatiye kuri kamere y'umuntu, kuko kamere y'umuntu yamimukwega kwegera mu bicumuro. Umukuru w'inama nshinga amateka nawe yasavye abaraho kugenzwa n'urukundo, amahoro hamwe no kugiriranira ikigongwe, gutyo mutima mweranda azoheza abane n'abantu maze amahoro gasasagare. Uno munsi ayo mahoro mutima mweranda mpemu yera tuzaniye uno munsi, nayo mahoro atuma wewe ushobora kuvuga uti ndakubabariye kuko ntuzi icyo ukora, ndababariye uwundi kandi na jewe ndibabariye kuko na jewe ntazi ibyo nkora. Nibaza rero yuko kuri uno munsi ibihe ngibi kuri Pasika twari twavuganye tuti sinari hano mugabo aho naciye narabwiye abani nimukora amasezerano, dukora amasezerano n'Imana, tuyibwire tuti ubwo watsinze urupfu ntituze twemera na rimwe ko wongera kwicwa kubera twebwe. Dukora amasezerano ubwo wazutse watsinze urupfu, twebwe tukazukana nawe twongera kwitwa abana bawe, ntituze na rimwe kongere kukuvako, udufashe tugumane nawe. Turagira amasezerano. Uno munsi ubaye uwundi munsi mwiza, akandi karyo hakaba hariho amasezerano mwari mwakoze kijya gihe. Uno munsi mutima mweranda akabagarutse subiramo ry'amasezerano ati ndabahaye amahoro yanje, ndabazaniye amahoro. Subiramo noneho murabe kumwe narimvuze nti ikiduhuza, gira imbabazi, girira ikigongwe abandi,
girira ikigongwe uwundi, ibindi bizoheza bikurikira.